ndagukundana n'iyo nda yawe uko nyene uri nubwo haciye igihe kinini tutabonana. Isangemwo Uzi kwemera inda atari iyawe kubw'urukundo wakunze umuntu. Isangemwo Kahise si kubu abakene nabo barakunda kandi n'abakwafere canke se bakimyozi nabo bagira urukundo. Urukundo rw'ubuto niyo nkuru tugiye gukurikirana. Runo rukurikirane rw'inkuru y'urukundo rwa Furaha na Shadia rwita Urukundo rw'ubuto. Isangemwo Umukwafere kimyozi w'umukene niwe dutanguranye n'ino nkuru yacu. Ese wigeze kubona kumva canke kubwirwa ku nkuru y'urukundo rw'umukwafere? Isangemwo Muri no nkuru ntaco nashimye guhisha haba mu kwandika ndetse no mu gushikiriza kuko ari inkuru y'urukundo rw'ukuri, inkuru y'urukundo rw'ukuri rwa Shadia na King Furaha. Shadia muri 2016 yari umunyeshure, eka na Furaha kwari uko nyene nawe yari umunyeshure. Ico gihe Furaha yakora akazi ko kogosha, akazi ko kumwa imishatsi abantu. Yabikora ari umunyeshure, ico gihe yiga ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Ku mafoto sinashimye gukoresha foto za nyazo za Shadia, ariko kandi Furaha we nizi. Kudakoresha ifoto za nyazo za Shadia muri ino nkuru ni kubw'umutekano wiwe, urusaku n'ibindi, ariko kandi Furaha we yabidukundiye niyi. Kubw'amafoto biza kuba bimeze uko, ariko kandi ku nkuru ntaco biza kuba vyishe, kuko inkuru n'amafoto biraza kuba bijanirana nk'uko vyahora. Inkuru ntaco nahinduyemwo, nayitanze ukuri kwamye, kuko ni inkuru y'ukuri 100%. Isangemwo Ino nkuru itangura Furaha ava mu misozi aje ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke azanywe no kwiga. Furaha yava mu muryango udafise amikoro menshi cane, ndavuga mu muryango ukenye, vyatumye bimugora guhita amenyera ubuzima bwo mu gisagara. Furaha yari asanzwe azi umwuga wo kogosha kuko yarabikorera aho yaba, yabikora igihe yaba avuye ku ishure. Inyuma y'ivyigwa niko kazi yaca akora kugira ngo aronke yamubeshaho. Nuko amaze gushika mu Cibitoke ku ishure, Furaha yabonye ubuzima butoroshe bwo mu Cibitoke, ahitamwo kurondera salon de coiffure yomwizera, ikaziramuha akazi, ikaziramuha akaraki kamukoresha inyuma y'ivyigwa. Yaripfuza kubandanya gukora ako kazi kiwe k'umwuga wo kogosha, umwuga wo kumwa imishatsi, ariko kandi akaza arabikora avuye ku ishure ndetse no muri weekend. Isangemwo Furaha yararondeye ako kazi bitamworoheye, ariko kandi yaje kugirirwa amahirwe araronka umuntu amwizera, ariko naho yaronse ubumwizera ntivyahavuye bimworohera, kuko Furaha we yari asanzwe azi kumwesha za mashini za kera, zimwe zitasaba umuyaga nkuba. Mu gihe yasanze mu Cibitoke ho hakoreshwa imashini zo ku miyaga nkuba. Isangemwo Jari biruka, ariko kandi Furaha yahavuye amenyera, aramenya gukoresha izo mashini za none, imashini zikoreshwa n'imiriro, za mashini zikoreshwa n'imiyaga nkuba. Isangemwo Urukundo rwa Furaha na Shadia none rwatanguye gute? Urukundo rw'abakene bo ku mpande zose, ariko kandi Furaha we niwe yarakenye cane, kuko mu bakene babiri habamwe umwe nyene abaruta uwundi. Furaha yarakenye cane kurusha Shadia, kandi aba bose bari abanyeshure. Shadia ntiyagira kwisanzura, ntiyagira umwidegemvye kubera ko iwabo aho yaba baramwankira kwisanzura, yasa nk'ubufunzwe, mu gihe Furaha we yari asanzwe aja aho ashaka. Furaha we yari asanzwe afise umwidegemvye udasanzwe kuko we yaba muri campus. Urukundo rwa Shadia na Furaha rutangurira muri salon de coiffure aho Furaha yari asanzwe akora, hamwe yaheruka kurondera akazi akakaronka, ariko kandi ka kazi yakora avuye ku ishure. Cari igihe kimwe Shadia aza kwimosha kwa Furaha. Furaha yaramumoye ico gihe arataha. Ikindi gihe Shadia yaragarutse kwimwesha, Furaha aramumwa gutyo birakomeza. Shadia yaje kuba umukiriya wa Furaha, biba gutyo. Isangemwo Umunsi umwe Furaha yari karamwa Shadia, hama Furaha barira umukiriya wiwe Shadia ati hengura umutwe. Kujya kuntu nyene umukwafera abwira umukiriya wiwe ati hengura umutwe. Furaha igihe abwira Shadia ati hengura umutwe, bisa nkaho atari ngaho mu bitekerezo, yari karatekereza vyinshi bidasanzwe mu mutwe wiwe. Furaha yabwiye Shadia ati hengura umutwe, bisa nkaho Shadia asinziriye. Isangemwo Mbega wigeze umenya ku mateka y'urukundo rw'umunyeshure w'umukwafere n'umukobwa w'umukiriya kandi na wenyene ari umunyeshure? Ariko kandi bikiruko ndabibwirire banyecibitoke ca Rugombo, zana izo salon de coiffure zanyu nziza zikorane natwe nkayisangemwo nawe tuzamamaze. Mu kuzamamaza tuzozibamamariza tubikora nk'abikorera, kuko turiko turakorera ngaha mu karere iwanyu.
Ega sivyo gusa, Furaha na Shadia nabo ngaho iwanyu nyene. Erega muri ino nkuru baragwara, amavuriro muri hehe, amafarumasi muri he, Furaha na Shadia barasonza, amaresitora n'amahoteli muri he, ega namwe nyene muca mwiyumvamo mukisangamo. Muri ino nkuru twatanguye tuvuga ko Furaha na Shadia bariga nyene. None ngaho mu Cibitoke nta bigo vy'amashure bihari, mashure y'abigenga n'aya leta, erega namwe nyene ngaha mwashikiriwe nimwisangemo. Erega kandi kubaho no guhaha, gusuma, mbe Furaha na Shadia basumira hehe, mabutike alimentation namwe nyene rega mwisangemo. Aho ibintu vyose twiteguriye kuvyinjizamwo kandi ku buryo bwo kwamamaza. Buri wese tuzomukorera ivyiwe bivanye n'ivyo akora. Ivyo vyose biri mu buryo bw'iyamamaza bizanane n'uwo mufungo tubamamarize. Nimuve kuri babandi bababesha ngo baramamaza kandi badategura. Bamamaza badategura se. Hari igihe rimwe na rimwe ndavyumva ngo baramamaza nkaseka. Ariko kandi nkavuga nireka bababeshe. Kwamamaza no gutegura. Sangwa ikaze muri Isangemwo nawe tubamamariza ibikorwa vyanyu, tuvyamamaze ku buhinga bwa none bujanye n'igihe. Isangemwo. Iyi niyo nkuru yonyene ifise isomo ry'Urw'Ubuto rw'Urukundo Rw'Ubuto, urukundo rwabereyemwo vyinshi vyiza eka na bibi. Urukundo Rw'Ubuto niyo nkuru igiye kubica bigacika. Ndaje vuba cane sindabatindiye tuyikomeze. Iyi nkuru twayise Urukundo Rw'Ubuto. Isangemwo nawe. Nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.